hariho abantu gushyira mu ngiro itegeko bibagora. Kuva kera bagumagenda bagomba kuza kurimayo nibyo haramera mbwa naho hamera twokubahiriza itegeko. Uwo nawe abona yuko twamurengera akarimbi tukamwaka itongo ari rya se na sekuru yo kwitura ubushikiranganje hanyuma tukamutunganiriza. Ko hamaze kuboneka yaho rijya shamba cimeza rya rukoko rigarukira, habura iki kugira ngo bitomoke neza? Hama ujya munyagihugu yasabye ati nimba byaragaragaye yuko hajya hana ari mu kibanza gikingiwe nibaduhe ayandi matongo twobamwe kuko bamwe niho bavukiye. Mu bushikiranganje bw'ibidukikije aha muhavuga iki? Murakoze cyane. Nkuko mugenzanje abishikirije, kijya n'ikigo gikingiye kwisi yose hariho ibanza usanga bikingiwe kugira ngo ibidukikije bishobore gukingirwa mu gihugu no kwisi. Hajya rero mu rukoko hari muri ibyo bibanza ubu utuvugana ariko arashikwa uburimbi buboneka neza, ashinwa borne aboneka neza kugira ngo abantu bashaka kwitwaza ngo tubabona aho hagera. Biriko birakorwa kandi bisane byiko birarangiye. Gusa nkuko yabishikirije mugenzanje, hariho abantu gushyira mu ngiro itegeko bibagora. Kuva kera bagumagenda bagomba kuza kurimayo nibyo haramera mbwa naho hamera twokubahiriza itegeko. Uwo nawe abona yuko twamurengera akarimbi tukamwaka itongo ari rya se na sekuru yo kwitura ubushikiranganje hanyuma tukamutunganiriza, mugabo ntabandanye agenda kuvogera kita kibanza arenga amategeko. Ikibazo cyari nuko niyo basavye uruhushya ngo tubahe uburenganzira bwo gusoroma ibyo barimwe nkuko yayivuze bagenda gusoma agacase gabateye. Umva yuko kajaga niko bandanya uko abo bose rero babona ko afite ikibazo yuko twabatwaye amatongo bo bitora ubushikiranganje buruguruye. Yashaka umunsi wa mbere azotonde mu bushikiranganje tuzomwakira. Murakoze. Reka dushije kuri cya kibazo kijanye n'amaviza. Murakoze cyane. Nitwa Bashikako Ferdinand, umunyabanga ntegezwa mushikiranganje kw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu no gufashanya mu iterambere. Nkuko uwabajije ikibazo yabivuze, twese twaravyumvise, u Burundi buri mu bihugu byafatiwe ingingo n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kugabanya impusha arizo visa zo kwinjira canke kuba muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ku Barundi eka no ku bandi bava mu bindi bihugu. Ariko ico twomenya nuko u Burundi butari ku rutonde rw'ibihugu byafatiwe ingingo zo guhagarika burundu impusha zose ziha uburenganzira abava mu gihugu cacu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nkuko abafashe ingingo bagiye barishikiriza ndetse mwarabisomye aho bavyanditse mu matangazo, baravuze yuko baravye raporo bafise basanze abarundi bava ku 15 gushika ku 17% y'abaronkejwe impusha zo kuja muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari basavye kuja gukora ibikorwa by'umwanya mutoyi, mugabo baciye bagumayo ataruhusha bafise. Rero ivyo vyaciye bishira igihugu c'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyafatiwe iyo ngingo yo kugabanya abarundi binjira muri ico gihugu. Twomenya yuko si umurundi wese yankiwe kuja muri ico gihugu kuko imigenderanire y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ni myiza cyane, imigenderanire bandanye. Ariko barafashe izo ngingo bisunze imigabo n'imigambi yabo
bariko bafata yo gukingira umutekano hagati mu gihugu cabo, aho bavuga yuko bakeneye kugabanya abanyamahanga baba canke binjira muri ico gihugu. Rero aho tuvyumviye mwavuze muti hariko hakorwa iki, twarabajije mu buserukizi bwacu muri Amerika kugira ngo begere abo mu bushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu, babaze neza ingingo zatumye koko Uburundi bushigwa ku rugo rutonde. Ico bamaze kubabwira nico c'abahungirayo batabifite uburenganzira. Hanyuma natwe ico twakoze ubu uye turiko twitunganya tubaza neza kugira ngo turabe ko ako gatosi batwagiriza twokagabanya. Twaragiye hamwe n'ababijejwe kugira ngo turabe ingene abagenda muri ico gihugu bakagumayo bogabanuka. Ariko nk'abarundi bagiye mu bikorwa vya leta, murazi yuko abo oye ntibarabwa n'iyo ngingo. Hanyuma rero mwabajije muti ku barundi biteguriye kuja muri Amerika muri iyi misi bakaba bafashwe n'izo ngingo canke bakaba barumvise iyo ngingo, vyogenda gute? No bamenyesha yuko nkuko namaze kubivuga, abarundi si bose bankiwe kuja muri Amerika. Umurundi rero yoba yarafise intumbero yo kujayo, yobanza karaba yuko ari mu mugwi wankiwe. Asanze ari mu mugwi wankiwe, aho oye yorindira ko iyo ngingo ihinduka bivanye n'ibiganiro bizoba mu minsi iri imbere hagati y'ibihugu vyacu bibiri. Asanze ari ku rutonde rw'abatangiwe, aho yobandanya urugendo rwiwe. Nuko nocishura murakoze. Muri byo by'amaviza nyene hari ikibazo cerekeye ubuserukizi bw'ibihugu hano mu Burundi bwaka amafaranga abarundi bariko barasaba viza, babaha viza canke batazibaha, abarundi barariha amafaranga yabo ntibayasubizwa, mu gihe igihugu c'u Burundi coco kitabigira gutyo ku banyamahanga basaba viza yo kwinjira mu Burundi. Ni kubera iki leta itofata ingingo yo guhagarika ayo mafaranga umuntu akariha uwahawe iyo viza muri ubuserukizi bw'ibihugu? Ego nkuko mubivuze, igikorwa cyo gutanga amaviza ku basaba kwinjira mu bihugu vyo hanze ni igikorwa kiraba nyezina ivyo bihugu nyene ingene vyitunganije. Leta ntiyovuga ngo muzotanga ya canke ngo ntimutanga amahera, kuko iyo ugiye gusuma uba ufise ico urondera kuronka. Abarundi benshi hariho n'abagenda batarishe n'ayo maviza, mugabo leta itavyemeye. Nico gituma nobabwira nti ayo mafaranga barayabarihisha kugira ngo bashobore kubatunganiriza. Akenshi barababwira bati ntimusubire kuza murasesagura amafaranga yanyu, kuko impamvu zatumye tubankira nizi. Nabo bagaca bavuga bati oya tugeragereze, nabo bakabishura bati muko dusubira kwakira dosiye yanyu dusubira kubitangura bushasha, mutanga ayandi mafaranga. Murumva harimo no gushaka kwa baja kurondera ayo maviza. Rero hanze leta nayo nyene irafise ukwitunganya gutanga amaviza y'abashaka kuza mu Burundi. Nuko nocishura murakoze.